cyo no kubwira niki hari ibintu bitatu bishobora gutunga umuntu iyo agiye mu ishure akura ico bita knowledge n'ubumenyi ubwo bumenyi nibwo yarategemeye bwonyene aracasigaranye ibintu bibiri nimba ako kazi kajyanye na knowledge kataraboneka asigaranye ibintu bibiri icya kabiri asigaranye wisdom n'ubwenge bwa kavukire ashobora gucreya ikintu wenyene apa kuko knowledge ni system abazungu bagupanzemwo na kandi kantu bagucometse mu bwonko niyo knowledge baguhaye ku ishuri asigaranye rero ubundi bumenyi bw'ubwenge yahawe n'Imana ubwo rero bumufasha gucreya something to do asigaranye ikindi kintu naco kimwe asigaranye ikintu cyitwa talent hari akenshi turakunda kwibaza yuko abagiye hari ubuzi bahora bakengera ino ngo hari ngo bashitse hari ngo barabukora cyane nico gituma ndi hano kugira ngo mbwire aba bajene nihagira umuntu numwe asubira gusuzugura akazi kubera hejeje imanite bituma todandaza itomati kubera hejeje imanite bituma tokora icapati oya kuko ashitse iburaya naho yoba docteur azokora akazi k'ubuplanto ikindi nuko hari habasigaye muri Canada nabo nasizeyo ubuzima butameze neza hari nabo nasizeyo ubuzima bwononekaye Burundi tuzi ko ari abantu bakirira rero ntawo vuga ngo aragiye agurutse kure kugira ngo aronke ubuzima hano burahari mu byo yarigenda abonye nashobora kuba ariko aradukurikirana yumva neza yuko umwana hari ibyo atoza gukora bari karamugayisha byo bimeze gute ivyo biba ngaha mu Burundi kuko niho twafyinye honyene i Nairobi iburaya ukwije imyaka 18 you're out of your house out of your parents nta gukwiza 18 kwiri mu nzu kwamba y'abavyeyi 18 igeze uhejeje imanite ariyo high school ubusohotse Afrika reka ndabivuge kabisa nongere ndabisubire Afrika niyo soko y'ubuzima Yes, reka ndabaramutse bakunzi ba BBF TV nizera neza ko mumeze neza mu kigano cyacu kuno munsi murabona turi ahantu hameze neza look yahindutse wow mbega ibintu byiza turi muri hotel Inarunyonga Mizum Hotel ni hotel imeze neza batwakiriye neza harakaga keza biti byiza nizera neza rero yuko mumeze neza hose muri kumradukira bari hafi mwa kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari kure hirya no hino mu bihugu bitandukanye nizera neza ko mumeze neza Bertrand ndi kuri micro behind the camera ni Berry Bomb nibo bari korabikora neza kugira ngo amasanamu babashikire ameze neza nano majwi mu kigano cyacu kuno munsi dufise byinshi tuza kuyaga mugabo ni kuri topic imeze neza Barundi benshi barakunda kwibaza yuko hanze mu bihugu by'iburayi hari ubuzima niko novuga ubuzima bwiza bwisunuye niko biri bumva menga mu gihugu c'amavukiro ntibohaterera imbere ntitwaterera imbere nanje nishizemwo cyo byose rero turaza kuronka inyishu yavyo mu kigano cyacu kuno munsi dusumutumire yabaye mu ivyo bihugu hanze aza kutubwira byinshi bijanye n'ubwo buzima twumva yuko umuntu agiye hanze ubuzima ari bwiza cyane so reka tutamwicishije amajambo menshi tumuramutse tunamanikaze kuri BBF TV urahura komeye ego meze neza ndashima uhoraho ninde ari karavugana na BBF TV uvugana na BBF TV ni Bizimana Sereusi nkuko bisanzwe ndashima kuba ndi mu gihugu c'amavukiro uyu munsi ego uvuze mu gihugu c'amavukiro abari ko baradukurikirana bumva neza yuko utamaze igihe bimeze gute si igihe kinini maze ndi ngaha narahavukiye ndahakurira hanyuma harageze igihe sa n'ubu wabizi wa mugani bacangwa akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ndavuga reka ngeragereza ahandi turabe ikiruta ikindi ariko mu bisanzwe nkuko tuza kubishika ko nasanze nta kiruta ikindi cyane kuko hari habo nasize ngaha nasanze barateye imbere kundusha
na cane gose kundusha rumva rero ntavuga ngo hariho aheza kuruta ahandi. Yes, mwamaze kumubona ni Sereus, ngira ngo turaza kuronka byinshi cyane tuza kumenya kuri we. Wavuye mu Burundi ryari ga Sereus? Okay, sinagiye direct muri Canada. Navuye mu Burundi nko muri 2008, nabaye mu gihugu ca Uganda. Uganda naho ndahava ndimuka nja mu gihugu ca Kenya. Kenya niho navuye nca mbandanya no muri Canada. Ego. Yes, nduva ko wagiye mu bihugu bitari bike. Mu Burundi niho washingiye umuryango urawufise, umuryango wawushingiye hanze. Bimeze gute Sereus kugijanye no kubaka bimeze gute? Umuryango nawushingiye muri Kenya. Nawushingiye muri Kenya hanyuma tuva muri Kenya rero twimuka tuja mu mahanga. Ego. N'umurundi umudamu n'umurundi bimeze gute? Umudamu wanje n'umurundi kazi. Ego nimvukira mu gisagara ca Bujumbura. Yes. Turavyumva. Twinjiye neza na neza mu idonido cico twabatumye kino munsi muheruka kuva mu mahanga. Uburundi mwabusanze gute? Imwabusize gute? Uko mwabusize niko mwabusanze? Kenshi iyo uri mu mahanga uhura n'amakuru aguca intege, aguca ivutu, akubwira ngo mu gihugu cawe hari intambara, ngo mu gihugu cawe ngo biracika, ngo abantu barapfa buri munsi. Nta nkuru nziza wo kumva y'u Burundi uri mu mahanga. Ariko ivyo mbona ngaha sinzi uko no bikubwira. Nahasize inkoho zivuga, uryama ukagira ngo ntibuca, ariko nagarutse nsanga yani ni nko muri paradizo. Ego. Yes, Imana ishimwe cyane ko turi impore tumeze neza. Muheruka kuva hanze nkuko hejeje kubitubwira mu gihugu ca Canada, mwaraciye muri Kenya, mu Buganda ndetse n'ahandi. Mukaba muri kumwe n'umuryango ino menga niko batubwiye? Ego. Ego. Umuryango wose mwarazananye? Twarazananye bose. Mwaje kuramukanya canke mwaje kuhaba Burundi bimeze gute? Twarimutse. Twarimutse twaje kuba ngaha Burundi. Twaratashe muri make. Ni iyihe mpamvu nyimba atari banga yatumye mwimuka mukava hanze? Kuko tubenshi twumva neza yuko tugiye hanze nitwovayo. Okay, ndabisobanuye neza. Abantu benshi bibaza yuko kuba iburaya niho hari ubuzima. Nigeze kubica ko mu kanya mvuga nti hari habo nasize ngaha bafise ubuzima butameze neza, ariko nasanze barandenze kure. Kandi si bake nuko bitoroshe ngo umuntu abadondagure, ariko barahari benshi nasize batameze neza, ariko ubuzima bwabo uyu munsi buhagaze neza no kundusha na kure. Ikindi nuko hari habasigaye muri Canada nabo nasizeyo ubuzima butameze neza. Hari nabo nasizeyo ubuzima bwononekaye burundu, tuzi ko ari abantu bakirira. Rero ntawo vuga ngo aragiye agurutse kure kugira ngo aronke ubuzima. Ubuzima hano burahari. Benshi bashobora kwibaza bati ubuzima waje ubuzanye ahubwo buragoye ngaha, ubuzi ntibugwiriye, ibikorwa byo gukora ntibigwiriye gusumba mu mahanga. Abo bobo uwo bahereza uwuhe muco, kuko bavuga bati uvuga yuko ubuzima buhari kuko waje ubuzanye? Benshi nivyo bambwiye, kuko iyo ndababwiye nti hariya nta buzima buriyo, baravuga ati no, ubuzima burahari kuko warubatse inzu, ufise imodoka, ubuzima burahari. Iyaba natwe okay, nanje ndababwira nti naka nasize badafise inzu, badafise n'imodoka, kandi barazifise. Zinaruta, zinarenze n'izo mfise. Rero ntushobora kuvuga ngo hariya niho hari ubuzima. Kuvyerekeye ubuzima bwa buri munsi, hariya hari ubuzi muga mu bihugu byinshi byo muri Afrika ndetse no ngaha mu Burundi ubuzi ntibugwiriye. Mbe hariya ngene ubuzi buboneka nico kimwe no ngaha mu Burundi, we ni kuvyibaza?
Okay, reka ntanga urugero nkaho naragiye mu Bwongereza, turabonana n'abantu baho twaganiriye, hari nabo twagendanye mu ndege imva muri Kenya ndabasiga mu Bwongereza jewe mbandanya muri Canada, bakambwira ukuntu ubuzi ari ikintu kigoye cyane. Reka nitange kwa karorero kandi jewe n'umuryango wanje turi batatu mu nzu dukuze dukora, twavuye mu ntara yitwa Edmonton Winnipeg, ariyo bita twavuye muri Winnipeg dukora twimukira muri BC ariyo ntuze ya British Columbia, kubw'impamvu yatumye twimuka aho hantu. Tumara igihe kinini cyane turondera akazi, nararondeye n'akazi ka construction ko kubaka mu ibarabara ndakabura, madame arakabura, ndafise umukobwa nawe akuze ashobora gukora ibikorwa nawe akazi arakabura. Tuva ngaho turahimuka tuja mu ntara ya Edmonton ariyo province ya ntuze ya Alberta twararondeye akazi, umwaka urakubita turondera akazi, ngafata imodoka nkirirwa ndiruka n'amarezime yuzuye ndiko ndadepoza ahantu hose ndabura. Ivyo bivuze kubera kuri wewe gusa, n'abandi barundi bene wanyu niko bimeze canke abanyafrika canke abandi bantu bari bose bagiye guhiga ubuzima? Icambere, iyo uri kurarondera akazi niho namenya agaciro k'izina. Izina ni ikintu kidasanzwe kuko izina niryo rigaragaza identite yawe. Iyo kuri resume yawe haba hariko amazina yawe, Bizimana Sereusi, hanyuma ukagenda ukadepoza, aho depoza ni mu bazungu, ikintu cambere babona iryo zina, ico gihe badesida kukaguha canke no kutakaguha, barakubitika mu kurondera akazi. Hariya kenshi turakunda kwibaza yuko abagiye hari ubuzi bahora bakengera ino ngo hariya ngo bashitse hariya ngo barabukora cyane. Nico gituma ndi hano kugira ngo mbwire aba bajene nihagira umuntu numwe asubira gusuzugura akazi kubera hejeje imanite, bituma todandaza itomati, kubera hejeje imanite bituma tokora icapati. Oya, kuko ashitse iburaya naho yoba docteur azokora akazi k'ubuplanto. Yes. Ngira ngo hariya yagashara kaca kanisununura kaca kaba kanini yangira ngo agashahara ka hariya kangana n'agashahara ka hano. 2,200 uhembwa mu ndwi zibiri c'amadolari ya Canada arangana n'ibihumbi 150 canke ibihumbi 200 wahembwe hano, kuko ivyo bikora birangana. Watubwiye ko wazananye n'umuryango, mbe ugifata ingingo yo kuvuga ati ndimutse ndagarutse mu Burundi kubayo, umuryango wawe wavyakiriye gute? Barabikunze cyane. Icyumviro cavuye kuri jewe. Abana baravyumva n'umudamu ndakibwira umudamu. Ikintu cambere batahuye yuko Afrika reka ndabivuge kabisa nongere ndabisubire, Afrika niyo soko y'ubuzima. Uhereye nk'aha hantu turi, itegereze, ibi byose ni naturel. Ibi byose ubona ngaha ni naturel. Iburaya ntavyo bafise. Ibi byatsi n'aya mashugwe aramaze nk'imyaka kuva bahubatse sinzi igihe amaze, ariko ndibaza ko harenga imyaka 2 aya mashugwe ari ngaha. Hariya nta mashugwe ashobora kumara imyaka 2. Icambere, season yaho sino icikoroka, amashugwe yose kayica ntabeho. Urumva bafise amashugwe batera muri sama ajanye n'igihe abera hamezi angahe 3 4 akabaragiye agacahaza igihe. Ariko hano iyi view tubona ngaha yama ngaha, muba ngaha murabizi, hari umunsi murabona iyi view yimutse.
ntibibaho. Hano hari ubuzima, niho source y'ubuzima. Tugerereye ku muryango bose bavyakire nkuko wari wavyiyumviriye. Baravuze bati aha nta handi ho kuba, hariya niho hari ubuzima. Ubu munezero bafise se no ukubwira, ni ukuvuga ngo naho vyoshika bakaburara, nuko bidashoboka ko baburara, uwo burara banezerewe kumva bari hano. Ngira ngo nuko bibaza yuko abavyara Barundi bafise inkomoko mu Burundi. Naco kirimwo kandi ni umunezero udasanzwe. Umuntu wese wo mu Burundi si ukwirata, ariko umuntu w'umurundi yarakwiye kumva abinezererewe, bikanamufasha kubaka igihugu cy'u Burundi abinezererewe atakagobero karimwo. Kuko nk'umuntu nkanje maze gutembera mfise ivyo nshobora gucomparing, sinzi ukundi kuntu nshobora kubivuga mu kubigereranya. Mfise ukuntu nshobora kubigereranya, kuko byaba nibi bihugu bindi byo muri Afrika ntiwo bigereranya n'u Burundi. Ubuzima bwa hano burazimbutse ugereranye n'ahandi. Namaze ukwezi muri Tanzania igihenza, ubuzima bwari buzimvye cyane. Gufata moto, gufata bajaji ukagera hariya ibihumbi 10 by'amatanzania. Ibihumbi 10 by'amatanzania ni ibihumbi 13 by'amarundi. Akantu kose ni ibihumbi 10. Ukugura imihwi ni ibihumbi 10. Kugura akantu kose ni ibihumbi 10. Mu gihe hano umuntu afise ibihumbi 5 araburudika. Ashobora no kuja muri restaurant yari yo yose ngaha mu muji akajya uduharage cyane gose. Ariko handi udafise ibihumbi 10 niyo basic, niyo tanguriro ry'amafaranga. Ubu rero urabibwiye umuryango ati tugomba twimukire mu Burundi, kuva mu kibanza kimwe ukaja mu kindi wamenyereye. Hariho n'abana ngira ngo bashobora kuba baravuka hari yabi wawe, byaraboroheye kuvuga ati turaretse abagenzi inshuti n'imiryango twe twamaze kuronka hariya tuze gutangura bushasha? Byari byoroshe cyane ku bana. Ku mwana mukuru byari byoroshe, ariko mutoyi byari bigoye. Ariko ubu yarabimenyereye, ubu n'ubuzima bwiza, arabinezererewe, arishimye, n'amahoro adasanzwe. Muriko mubafasha gute abana banyu bashobora kuba baravukiye hariya kugira ngo biadapte bimenyereze umuco w'abarundi, bimenyereze gukina n'abandi? Kuko abana bo muri Afrika cyangwa bo mu Burundi sico kimwe nabo iburayi hanze bimeze gute? Muriko mumenyereza gute nk'abavyeyi kugira ngo bashobore no kuzoshura ku ishuri ngira ngo canke niba batatanguye? Ishure ntiriratangura, ariko nibaza yuko vuba cyane bashobora gutangura kwiga, naho system anglophone itagwiriye, ariko barashobora kuyadapta kuri system yari yo yose. Gusa kubijanye n'imikino no kumenyera baratembera ahantu n'ahandi, kandi iyo bagerageje kugereranya arona tahandi hantu na hamwe ushobora kugereranya no mu Burundi canke muri Afrika. Serose nyimbuta utatubwiye bariko baradukurikirana bashobora kuba barakora turaba amatwa sumira ngo menga murakijijwe, byo bari byo? Okay, gukizwa ndabanza ndabisobanure. Hariho gukizwa, ariko dufise amadini menshi cyane, menshi kabisa, kandi bose barakijijwe. Bose barakijijwe. Jewe nibaza yuko sinobishira muri iyo nzira cyane, kuko ni inzira imenyerewe cyane. Kwanza gukizwa niki? Gukizwa bazi kukizwa bamenyereye, nuko uburi mu idini ry'abantu bitwa aba protestant, nuko ubutari mu Islam, ico ni cambere, ukabutari mu Hinduism, ukabutari mu Buddhism, canke ukabutari mu Katolika. Nico kigaragaza ko bukijijwe. Ariko gukizwa jewe mvuga, navuga ko nkijijwe. Gukizwa nukubaha amategeko y'Uhoraho, nukwemera ko hari Mesiya yapfuye akazuka. Uwo nawe tuzomuvuga ho ikindi gihe. Ariko bikurikirana none inyuma y'izo nsiguro weje kuduha, Serewus arakijijwe? Yego ndakijijwe cyane,
mu buryo butandukanye n'idini. Bishatse gusigura iki mu buryo butandukanye n'idini? Bushatse kuvuga iki muri make? Mu buryo bidasobanuye ko ndi umwanglikane, bidasobanuye ko ndi umupentekote, bidasobanuye ko ndi umufekabu, ariko bisobanuye ko nemera uhoraho, nemera n'umucunguzi. Muri make ntuboshwe n'izina ry'urushengero. Oya. Ego. Okay, turumva yuko ukijijwe kandi wemera Imana. Imana ifise iruhe ruhara mu iterambere ry'umwana w'umuntu yaremye? Imana ifise uruhara runini. Cyane cyane umunyafrika. Muzoho nyihangana. Were kuvuze umunyafrika, ucumenga Imana yigize nk'umenga irarobanura ko butoni. Muzo nyihanganire ngira iki kiganiro tuzogikora. Kuko umunyafrika, umuntu w'umunyafrika arakomeye cyane muri ibi bintu by'ubumana. Kuko uko turemwe, uko tumeze, ubuzima buri natire dufise, ubuzima, uburyo turemwe mu buryo bw'ubumana. Ico gituma Bibiliya ivuga ngo Adamu niwe yaremye. Ico bisobanura Adamu ni ikintu cavuye mu butaka. Icavuye mu butaka, ubutaka nturi kurabubona, ivu. Rijya vu uri bumbye ubona ryo vamo ikintu gisa gute? Gisa n'umuzungu. Oya, ikintu kimeze neza. Cyo vamo ikintu gisa n'umwirabure tu. Ugongira ngo hariho n'ivu ritukura. Oya. Narabaye iyo Kenya, narabaye muri Tanzania. Yose risuku. Narabaye aho handi hose, nabaye no muri Canada naryo risa gutya. Kiretse ibumba. Ibumba naryo yo barituriye niho rihinduka rikera. Ariko habumbye ivu rihumekerwa mu mwuka. Rero tuje mu bintu by'ubumana, Afrika ifise uruhare. Kitwaze we yaranabivuze ejo bundi aradoma ko kabisa. Avuga ati na Edeni yari ngaha muri Afrika. Aha nyine muri aka gace ka Grarake. Imana none yiyumvira iki ku mwana w'umuntu mu bijanye no gutera imbere? Tuvuze tubuzima bwa buri munsi, abantu abajene bagiye hanze kurondera ubuzima, bagiye hanaha, bataye imiryango, bagiye hanaha. Imana afete iteza imbere umuntu gute? Imwiyumvira ko gute mu bijanye no gutera imbere mu kugira uburyo bugaragara bw'amafaranga? Biroroshe. Usomye muri Bibiliya mu gitabo cyo kuvayo igice ca 20 haravuga ngo mu minsi 6 nukuvuga kuva kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu ukore ibikorwa vyawe vyose. Umuntu adakora ntakwiye no kubaho. Kuko udakora urasabiriza, udakora wo kwiba, udakora ukora amahano yose ariho yose. Kandi ntawe uvuga ngo yabuze igikorwa. Oya, kuvuga ngo wabuze akazi no. Abajene barashobora kumara amashuri, bakamara amashuri gusanga yamaze humanite, sanga meme yamaze na kaminuza ubutura n'ababona mu kibano, hariho bameze nkuko. Mugakumva ati na diplome yiwanje n'urugeze ngeze ko rw'amashuri, kabisa hari ubuzima bumwe na bumwe ntoja gukora. Bo bubatera akaye kama. Aho niyo ngorane dufise. Abo basore bavuga gutyo, ico bashikana iburaya nibo bosangana ishipiri ariko ari imbibarabara. Yararese kubikora mu gihugu cyacu. Niyo bikora mu gihugu kandi yoteza igihugu ciwe imbere, ariko yobikora akimbibarabara iburaya ateza abazungu imbere. Akamo nakaye kamo batera abajene bameze nkuko canke abari bo bose bashobora kuba barakora dukurikirana kuri BBF, kuko BBF TV igera kure. Dufise inguvu, abasore bacu bafise inguvu, barashoboye. Nta kintu na kimwe umuntu atokora. Cyo no kubwira niki, hari ibintu bitatu bishobora gutunga umuntu. Iyo agiye mu ishure akura ico bita knowledge n'ubumenyi. Ubwo bumenyi nibwo yarategemeye bwonyene, aracasigaranye ibintu bibiri. Nimba ako kazi kajyanye na knowledge kataraboneka, asigaranye ibintu bibiri. Icya kabiri asigaranye wisdom n'ubwenge bwa kavukire, ashobora gucreate ikintu wenyene. Kuko knowledge
knowledge ni system abazungu bagupanzemwo na kandi kantu bagucometse mu bwonko niyo knowledge baguhaye ku ishuri asigaranye rero ubundi bumenyi bw'ubwenge yahawe n'Imana ubwo rero bumufasha gucreate something to do asigaranye ikindi kintu naco kimwe asigaranye ikintu cyitwa talent nta muntu numwe adafite tala tala rero girondere yishakemwo uyironderemwo ikuteza imbere nka je ndumumenyesha makuru ndashobora gutera imbere nkashika kure yashoboka iyo ni tala idasanzwe ego yes abavyeyi nabo bashobora kuba ari abavyeyi usanga umwana wabo yarize mugo gasanga turacafungura amahera y'abavyeyi turacabayeho mu byo abavyeyi badusigiye bisiga abavyeyi baduhaye tukabyizera yuko bizodutezamwe imbere muga tukareka kugorora amaboko tugakora mu byo harige nabo nyine ashobora kuba ari karadukurikirana yumva neza yuko umwana hari byo atoza gukora bari karamugayisha byo bimeze gute ivyo biba ngaha mu Burundi kuko niho twafyinye honyene in Nairobi iburaya ukwije imyaka 18 you're out of your house out of your parents nta gukwiza 18 kwiri mu nzu kwamba y'abavyeyi 18 igeze uhejeje imanite ariyo high school ubusohotse naho soyo bari umutunzi ibyo ntavyitaho arakubwira ati urabizi narakureze ndakurihira ishure genda wimenye urondera yo kuriha university abahungu muri ko baradukurikirana bashikwije imyaka 18 kabisa tuve mu nzu z'abavyeyi bacu tugende murumva yuko ari ibintu bikomeye kugira ngo umuntu ashike kwiterambere ryo bisaba yuko asohoka mbe gusohoka canke turangiza gutera intambwe mu bintu kanaka turakunda keshi kumva menga no kwizera vyukuri ikimanira nakikorera ko umuntu ateye intambwe kanaka ya premier risque mu bintu bimwe na bimwe kwizera ni sawa ariko uhora habivuga neza cyane ati nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu udakora nuko kwizera je nibaza ko wakureka ko utagira kwizera ngo kuba gufungu ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ntacu bari kurizera ubu uri kuratakaza igihe uraryamye ngo ugiye ku karago ngo umaze iminsi ngo 50 ngo mu masengesho Imana izokubesha atacuhereza amaboko oya bizova mu wescro abantu rero nibame muri munsi mwishengero niko ushatse kuvuga oya Bibiliya bivuga ngo mu minsi 6 ukora ibikorwa byawe byose umunsi ugira indwi niwo sabato yanje je uhoraho tuze turasenga reko wa Mungu kandi jambo ry'Imana rivuga ngo dusenga ubudasiba senga ubudasiba ega ni communication yawe n'Imana buri munsi ariko guterana uko guterana bivuga birivuga ngo ukora iminsi 6 umunsi umwe gusa niwo munsi uhoraho Sereusi Bizimana tugushimire cyane kuri kano kanyu hayi BBF TV nizo mpanuro zidasanzwe uhaye abari ko baradukurikirana kuri BBF TV turumvise neza yuko tubwiye yuko abajene bokura amaboko mu mpuzu bagakora wanatubwiye n'impanuro nyinshi zifatiye ku ijambo ry'Imana tugukengurukire cyane wakoze gose wakoze cyane sinzi kandi kajambo kanyuma wowe ufise mugabo twe nka BBF TV tugushimire gose hari cyo novuga cyane abajene hariho n'abapapa n'abamama bakiri bato nkuko kwanje naho nshaje si cyane sumurengera bagifise ivyiyumvira ati twe tuzotera imbere tuvuye muri iki gihugu oya washobora gutera inyuma cyane uvuye muri iki gihugu ariko kura amaboko mu mpuzu kora icari cyo cyose koresha bya bintu bitatu nakubwiye knowledge wisdom hamwe na talent ibyo byose bizokuvyarira umusaruro ego tugushimire cyane murakoze tubashimire namwe arakora kurikirana kino kiganiro twagiranye na Sereusi Bizimana mwakoze cyane twereka gushimira bari batwakirimwa kino kibanza aribo Inarunyongamizum Hotel ni hotel imeze neza cyane tubifurize yuko mwoza muraza kuraba ama service ahatangirwa mwakoze gose na Bertrand kuri micro behind the camera ari Beribo mubandanye mugira subscribe mugira share mugira comment aho munsi mutubwira ngene ivyo tuba tubashikirije byabashitse kunyota ko biradutere intege bye bye mani bahezagire